umuryango w'umuhisi Birara Pierre userukiwe na Cobashaka Wilfried urakomorewe iparasera n'ibirimo vyose iri muri quartier Shatanya komine n'intara ya Gitega mu matati na Tarik Bashir. Ingingo ya kabiri, Tarik Bashir arahebujwe kuri iyo parasera yari mu matati bavitaniye n'umuryango usigwa na Birara Pierre. Ingingo ya gatatu, urukuta mu gifaransa bita mur mitoyen gubatswe na Tarik Bashir muri parasera ya Birara Pierre niko rubibe ntabanduka rubatandukanya kandi umwe wese azokubahiriza. Ingingo ya kane, iyi ngingo ni ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo ya 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kwigenekerezo rya 28 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatanu, izi ngingo zose n'imanza zerekeye iparasera zirafuswe. Ingingo ya gatandatu, umugwi severe ni ujejwe gushira mu ngiro iyi ngingo. Abakomiseri bakoranye biga kino kibazo bakoranye itariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 nibo baba bakurikira: Ambassadeur Ndayicariye Petero Karaveri, Musenyeri Kimararungu Aimé Joseph, Nzigamasabo Leya Pascazi, Ambassadeur Mosi Selemani, Ambassadeur Budiringanya Stella, Ambassadeur Laurent Kavakure, Komiseri Nijimbere Alice, Ndikumana Vianney Komiseri, Komiseri Pastori Nahimana Elia, Komiseri Honorable Zidokose Denise, Komiseri Patiri Niyonkuru Pascal na Komiseri Rukundo Charlotte. Umwanya n'uyu kuko byaratevye bikubita gashi bitegure biyumvira umubabaro agahinda n'amaganya kabarya barengana inzu yabo badashobora kuyinjiramwo, kabarya babona itongo ryabo badashobora kuja kuririma. Ibyo bintu birahambaye. Abanyaze tubasavye tubahanuye tuti ganira nabo mwanyaze, hagira amasezerano mushikako. Umugwi severe utararinda kuza kuvyiga no kubitohoza. Iyo ni impanuro ya mbere. Impanuro ya kabiri niyo kurabisha abarongoye intara, abarongoye amakomine, abarongoye amazone, amakartier n'imitumba kwizinginga umugwi severe usohora. Abazozi hagarikira kw'izina ry'igihugu, kw'izina ry'inzego z'igihugu, n'abarongoye intara, ikomine, izone, quartier, n'abarongoye umutekano, n'abashinzwe umutekano, n'abashinzwe inyamiramabi. Ariko itongo canke inzu uwo vyegereye wa mbere yitwa chef de quartier, akitwa chef de colline. Aba rero bari mu butumwa bw'igihugu turabusangiye. Muri aba dushikiriza ibyabo byanyazwe, ntihagire umuntu n'umwe leta izokumva ya kankamiwe yatewe igitsure. Leta n'ububasha ifise mu nzego ifise izohaguruka ibwire uyu muntu atera igitsure uyundi kw'ivyo bihe byaheze. Icakane twobwira abari ngaha no kubasaba kubaha
no kubahiriza uwarushijwe twumwubahe, kuko ivyo Uburundi bwaciyemo ni vyinshi. Mu banyaze hari abanyaze bafise ubutegetsi, mu banyaze hari abanyaze bishimikije abo bavukana bari mu butegetsi, mu banyaze hari abanyaze babonye amatongo canke amazu bene yo barasanzaye barahunze. Ariko abo bose twashaka twibutse ijambo rikomeye ryo mu mategeko: ikintu kitari gwawe nikidandazwa, ikintu kitari gwawe nikidandazwa, ikinyagano nikidandazwa. N'uguze ikinyagano abaguze ikinyagano ntabaguze ikintu cavuye kuri nyeneco. Nico gituma twaba twisigura tuti hariho beneco mu gifaransa propriétaire, hariho abagifise mu gifaransa propriétaire, possesseur. Possesseur ugifise atari gwiwe aratandukanye na propriétaire. Mu byo twigisha twama tuvuga nyeneco ntawumu sunika, nyeneco propriétaire nta concurrence ibaho. Mu kinyamazuru bavuga yuko le droit de propriété est sacré, perpétuel et absolu. Ico kintu rero mudandaza mwarakinyaze, muriteye ingorane mwewe mukidandaje, kandi nawe ukiguze uriteye ingorane. Ndaheraheje mvuga nti ibi dukora vyitwa ubutungane bunwanisha, no kuvuga buje gutohoza bugatanga umuco kuvyo ubutungane busanzwe butashoboye gutorera inyishu, butashoboye gutorera umuco. Nico bita justice classique ni twebwe, no justice transitionnelle ni twebwe, justice classique ni les cours et tribunaux. Nimuzovyitiranye naha turi, kuko ejo ngira mpereze ngaho nta mahoro arama, nta butungane mu gihugu no mu miryango bishoboka harabicaye mu bitari gwabo, bene vyo nabo babiraba barengana mu maganya mu gahinda. Tugire Kristo. Murakoze cyane.